Bakunzi ba televiziyo yacu ya Nord PTS no Heaven TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Hari ijambo rero Imana yashize ku mutima wanje shaka ko dusangira muri kano kanya. Ijambo riri muri Samueli wa mbere igice cya mbere kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'12. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Uko niko vyagenda uko umwaka utashe. Uko Hana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho niko mukeba we yamushinyagurira. Nico cyatumye arira akanka kujya. Maze umugabo wiwe Elukana aramubaza aturizwa niki Gahana, niki kikuza kujya? Ubabajwe niki? Mbega sinkurutira abahungu 10 wovyaye? Maze barangije kujya no kunywa aho bari ishiro. Hana ava hasi kandi Eli umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishimaryango mu rusengero rw'Uhoraho. Maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cyane, asezerana isezerano atewe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje incoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire jewe incoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha Uhoraho abe uwawe kuzorinda apfa kandi nta rupfuhe uzomugera ku mutwe. Nuko akomeje atyo gusenga imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe kuko Hana yavugira mu mutima akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico cyatumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza atuzogeza hehe kwama uborewe? Genda uhebe iyo vino yawe. Ariko Hana aramwishura atoyaye mwami wanje, ndi umuntu yabonye amahano, nta vino nanyoye canke kikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko kwa kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigire amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Dusimbire ku murongo wa 20. Igihe kiragera Hana asama inda avyara umwana w'umuhungu amwita Samueli, ati kuko namusavye Uhoraho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nje kuganira namwe kuri iri jambo, nje kuganira namwe ku mugore w'ubwenge. Nza kubabwira umugore w'ubwenge, umugore w'umuhizikazi, umugore yaciye ubwenge, ariwe Hana. Iyi nkuru itubwira inkuru y'umugabo yitwa Elukana, yari afise abagore 2. Batubwira ko hari umugore yitwa Penina, undi nawe yitwa Hana. Batubwira yuko Hana ariwe Imana yari yagiriye neza, wewe yari yamuzibuye inda. Hana we yari umugore ngo Imana yari yaramuzivye inda. Ngo igihe cyose ngo aba bantu bama baduga ku musozi Shiro uko umwaka utashe kuja gutangira Imana ikimazi. Ariko ngo Penina ngo yatuka ngo Hana ngo akama mwisi yose ngo amushinyagurira. Igihe kimwe rero kuri umurongo w'indwi haravuga ngo uko niko vyagenda uko umwaka utashe. Uko Hana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho niko mukeba we yamushinyagurira. Nico cyatumye arira akanka kujya. Hana ngo Penina yaguma atuka Hana cyangwa akamushinyagura ati we nta ruvya bifise, we nta kinage, mwese yose ngo akama amushinyagurira. Ico gihe rero ngo azira kujya. Ariko batubwira yuko umugabo wiwe ayo makuru aramushikira yuko Hana yazizijya, yuko Hana yagize inunu umugore we mutoya yamututse yuko atavyara. Ico gihe ngo yazizinge. Hana
umugabo we nawe aza kumushinyagura, nawe nyene aza kongereza, aravuga ngo niki gitumye Gahana wanka kujya, ngo mbega sindakurutira abahungu 10 wovyaye. Haleluya, haleluya. Ngo mbega sindakurutira abahungu 10 wovyaye. Nawe aza gusongera, nawe aza gusogota, kuko nta kuntu umugabo we ari kumurutira abahungu 10, nta kuntu nagutoye, kuko byarashikaye nubwo yaramukunda, nubwo tubona ngo uyu mugabo ngo yakunda Hana, ntabwo byarashika akajya kurondera, ariko Hana bigashika kabura nk'uja kumuvomera amazi, bigashika kandi kuko na Penina batari bakundana, n'abana biurumva ntibari gukundana na Hana, rero aramushinyagurira nawe. Ariko uyu mugore tugomba twige umugore w'ibanga. Uyu mugore agira ibanga, kuko yari yaramenye ijambo ry'Imana, kuko yari yaramenye agaciro k'Imana, kuko yari yaramenye uwo shobora kuja kuborogera. Yari yarabonye yuko umwana w'umuntu nubwo hawugira icyo umubwira, yari yarabonye ko umwana w'umuntu yari karakubwira ikintu agushinyagurira, aravuga ngo yibuka Imana yiwe, yibuka agaciro k'Imana yiwe. Aravuga ati hamwe nosubira nkaduga, nkagenda ndijenye, nkagenda kurira, nkaririra Imana, ndazi ko Imana izonyumva. Ngo acaragenda wenyene, ntaho batubwira yuko yajyanye na Penina cyangwa yajyanye na Elukana n'umugabo wiwe, ariko ngo agenda ngo mu rushengero wenyene. Haragera igihe warasenze Imana ukahora ubwira ikibazo Imana igihe kirekire, haragera igihe bitagikunda yuko ukivuga, ariko ubombagura iminwa, kuko hari igihe uvuga ati mbega bicaye hirya no hino abama bumvise kino kibazo ndiko ndakivuga, ariko Hana ngo avugira mu mutima. Haleluya, tubona ngo avugira mu mutima, ngo mugabo ngo akabombagura iminwa, akereka Imana, yereka Imana akababaro, gushika yaho asezerana. Kumbure igihe yarasenga ntihari bwagere igihe asezerana. Baratwereka icyo gihe ngo ariko arasenga ashiraho isezerano, aravuga ati ewe uhoraho, niwa ndabisha amaso yawe imbabazi, niwa ntetura imbere y'abansi banje, niwa ngirira neza ukantetura Mana yanje, ukama umwana w'umuhungu. Aravuga ati uwo mwana nukuri nzomugushikanira, kuko uzomara amaje Satani, uzomara amaje abantu, uberetse yuko inda atari ngumba ariko inda yanje ivyara. Aravuga ati nukuri sinzoraba yuko uwo mwana azoba akiri muto, uwo mwana nzomugushikanira. Haleluya. Rero mu gihe Imana irakena iyo turiko turasenga yuko hagira natwe ico duhevye, kuko na Imana irashaka isezerano. Hari ikintu Imana dushakako. Hano ngo amaze guhishurirwa ibanga ryo gusenga ndetse no gusezerana agasezerana, ngo haza umuherezi mukuru, umuntu ari nka pasiteri, nawe nyene ngo ariko aramuraba, aravuga ati mbega wa mugore we uzobererwa gushika ryari? Mugabo umugore ngo yishura ukuntu yaraje Eli amukariye amubaza ati none mbega mbega uzoreka kuboregwa rya, uzoreka kunywa vino ryari? Ariko Hana ntiyaciye amushinyagura kuko agahinda yari afise, aravuga ngo ya mwami wanje, ngo ntabwo ndiko ngo ntabwo naborewe, ngo ariko nuko mfise intuntu yo mu mutima, ngo nuko ngo harakababaro mfise ko mu mutima, ngo nicyo gituma ndiko nsengana intuntu. Era arasubira aragaruka ati nukuri icyo uri kurasengera, icyo uri kurereka Imana ikikurose. Ngo mbere batwereka yuko ubwa mbere ngo Hana ngo byarigeze igihe ariko ngo Penina ariko aramushinyagurira byanka yuko afungura, ariko kubw'uwo munezero, kubw'icyo gihe atoye, kubw'ikintu ajyanye avanye mu rusengero rw'Imana, kubw'icyo umukozi w'Imana ndetse nawe nyina mwatuyeko, ngo asubira muhira, ngo asubira gufungura, agira umunezero. Ngo icyo gihe ngo basubira mu gihugu cy'iwabo. Umugabo we batubwira yuko niyo mwasoma iki gice cyose muzobibona, umugabo wiwe ngo agenda ararira ngo Hana. Icyo gihe ngo Hana ngo asima inda ngo y'umuhungu, uwo muhungu amwita Samweli. Haleluya, haleluya. Uwo muhungu amwita Samweli, uwo muhungu amwise Samweli. Ngo umugabo wiwe agenda arashikanira Imana kubw'icyo gitangaza Imana imukoreye, kubw'icyo gitangaza Imana imukoreye. Uwarari ingumba abona kuvyara, uwarari ingumba abona kuvyara. Haleluya. Ngo Hana abwira ngo Elukana ngo yango nugenda wenyene, ariko jewe hari icyo nasezeraniye Imana. Naravuze ngo Imana nimpa uru ruvyaro nzoshikanira Imana. Haleluya. Mukomeje gusoma muzobona ahantu haryoshye cyane. Uyu mugore yabaye icyambere no babwira, uyu mugore yabaye incabwenge, hari icyo namubonyemo, yagize ubwenge, aravuga ati jewe
sindi uwo kuguma nicaye, ndazi ko izontetura, ndazi ko izongirira neza, ndazi ko izonyirwa, ndazi ko izomuruvya. Amenya ibanga ryo kuja kuririra Imana, agenda ku birenge vy'Imana, ararira aravuga ati Imana nukuri ndazi ko ari utanga uruvya, nukuri netura imbere y'aba badayimoni, netura imbere y'aba basi bane, bereka inda yanje kwivyara. Agira ubwenge bwo kuja kubwira Imana. Ntabwo umugabo we amaze kumubwira ati erega Hana ndakurutira abahungu wovyaye, niyaciye aguma yicenga ngo umugabo we aramukunda, ariko aravuga amenya ibanga ry'Imana, kuko iyo umugabo we Elukana yaramukunda ntiyari kuja kurongora Penina, yari kwemera uwo mubabaro bakawusangira. Mugabo Hana nawe agira ubwenge aravuga ati uwo mugabo ariko arambeshya. Mugabo agira ubwenge bwo kuja kurondera Imana. Hana ikindi kintu namubonyemo ngo Imana ndetse ngo ashira isezerano, aravuga ati Imana nunkorera iki nanjye nzogukorera iki. Mbega uri kurasenga hari isezerano ushira imbere y'Imana? Mbega ko Imana arishaka ko hari icyo tuyisezeranye? Mbega uri kurasenga usezeranira iki Imana? Haleluya. Ana arasezerana aravuga ati Imana nunkorera iki nanjye nzogukorera iki. Mbega nawe wishinga usaba gusaha ntacyo ukorera Imana. Gira isezerano usezerane Imana, Imana igusozeho amasezerano. Amen. Ubandanije gusoma hari ahantu batwereka ngo Hana amaze gusama inda, amaze kuvyara umuhungu, uwo muhungu amwita Samweli, ngo yibuka ko uwo muhungu atari uwiwe ariko ari uwo yasezeraniye Imana. Niyo igihe cyagira ngo umugabo we amubwiye ati erega reka umwana aravuga ati ngo tujye gushikanira Uhoraho, aravuga ati yari icyo nasezeranye, uyu mwana si uwanje, uwo mwana si uwo kuzomvomera amazi, uyu mwana si uwo kuzonkorera, ariko uwo mwana ni isezerano nasezeraniye Imana. Haleluya. Noneho rero Hana baratwereka ngo umwana amaze gucuka ngo arajyana no kwa Heli, aravuga ngo ngibi byo nasezeraniye Imana. Bantu b'Imana biragoye gufata umwana wawe w'umucuko, umwana wawe akiva ku ibere ukamurungika ngo uyu muntu ukamwikura. Ndazi ko nawe ubwawe byo kugora, ariko Hana kuko aricyo yari yarasezera ararungika. Rero Hana namubonyemo ibintu, yari umugore w'umusenzi, icyo yasezeranye yarashikaniye Imana, kandi ikindi nacyo ngo yamaduga ku musozi w'Imana. Rero kubera Imana yari yaramubonye mu bwizigirwa, turabona ngo Hana muzokomeze gusenga ngo Imana kuko yamubonye mu bwizigirwa budasanzwe icyo umuhezagiza ngo abahungu bangahe, abahungu 2 n'abakobwa 3. Bisigura neza yuko Hana kubwo yabaye umuntu ari honete imbere y'Imana, Imana nayo imugirira neza. Turashima Imana rero. Nawe genda ugire nk'ibi mukundwa wa Yesu, ni wasezerana Imana uzushitse cyangwa uri kurasenga ushiraho isezerano imbere y'Imana, Imana izo kugirira neza. Data mu izina rya Yesu turagushimiye. Mana y'amahoro, twumvise umugore yabaye umuhizikazi mwami. None mwami Yesu Kristo, reka iri jambo rigende mwami Imana rigira ubushobozi mu bantu nyaguhora ku ngoma. Mana uduhumura amaso tumenye icyo duguye gukora, tube mwami umugore w'ubwenge nk'uyu Hana yabaye umugore w'ubwenge w'umusenzi, ndetse ashiraho isezerano imbere yawe, ibintu byose bigenda neza. Ndagushimiye kandi ndagukengurukiye ko wanyemereye kuba hano hantu. Ishimwe n'icubahiro bibi byawe, ni mu izina ryawe tubisenze dushima. Amen.